Guhera muri equipe serukiragihugu ya Espagne ariko kandi turaza kwifatanya na equipe ya FC Barcelone mu kurabira hamwe muri rusangi inyubako za equipe ya Espagne Fola Hoya ndetse n'inyubako za equipe ya FC Barcelone haraho byo bisani Juma badufashe mu ngabwe ivyo batonde urutonde rwo mu giserukiragihugu wa Spain wa Spain urutonde umenyereza Luis de la Fuente yatumye ko kugira ngo equipe yose no gutwara igikombe cha Elo yeah 2024 Espagne mu masporo yose barayoboye kombe c'isi cabigemene wagifise mudari w'inzahabu nibo bawufise Ero yaba moedo 19 nibo bayifise ndetse na Ero yabakuze nibo bayifise umvikana yuko ukaba witwa umukinyi mu Espanyol uno munsi muri discipline urimo ya sport ukaba tagikombe ufise we nitukuzi inyubako rero za Espagne haraho zoba zihura n'inyubako za equipe ya FC Barcelone kubona Barcelone nziza mu bihe vyayo vyoba vyatumye tubona na equipe serukiragihugu ya Espagne ziza ya tuvuze ibihe vyiza abantu barashobora kugaruka ku kintu cyo gutwara ibikombe mugabo normalement ibihe vyiza vya equipe no gutwara ibikombe birakompletana mugabo uri mwiza si necessaire gutwara igikombe kandi uri mubi si ngombwa ko ucubura igikombe abantu bintu babitandukanye hariho equipe zisanzwe zitwara igikombe hari na equipe nziza ishobora kubura igikombe bivanye na context izina ziri mugabo kugira ngo no musi equipe tubanze tuvuge ko ari nziza tubanza guhera kuri côté effectif equipe ifite effectif meze gute iyo effectif individuellement umukinyi umwe ashobora kuduika parce que uraba karorero equipe irashobora kugira année blanche ngaho ikadu umukinyi mwiza parmi mu bakinyi beza dufise muri La Liga equipe irashobora kugira année blanche mugikaduha révélation de l'année abantu bacwagaruka ndabakarorani wacu nkundira gato twumvirize saya Safi bwa Madrid tugaruka tuna vyinjiramo neza cyane Safi bu iramenyesha isaha ni saa imwe z'ijoro unyoye ji Safi usinzira neza unyoye ji Safi usinzira neza kandi cyane birumvikana ko tu isaha imwe z'ijoro zimaze kuba zuzura neza cyane muri studio zacu twinjiye mu isanya cigira kabiri mu ganiro sports on chakorono mu ugoroba ya nariko ndagaruka ku kintu mvuga nti reka nanga karorani wacu Primus League zibiri ziheruka abakinyi babaye beza abakinye Primus League ku nshuro ya mbere cyo bita révélation de l'année passée yari umugabo azwi ku izina rya Jean Claude yakina magara Young Boys mugiye mu mwaka uyu turangije yabaye nde Manirakoze Abdul batazira digidigi kwa Musongati Football Club ugiye kura magara Young Boys na Musongati Football Club ni equipe zitatwaye Coupe du Président ni equipe zitatwaye Primus League ni equipe zitatwaye Nkurunziza Cup ni equipe zitatwaye igikombe cyacu cyose ariko ni equipe zadwaye babo mu bakinyi no munsi hagezaho tuvuga ngo mbega projet equipe nationale mu myaka 3 iri imbere nitabifise gira mu Jean Claude mwiza tuzovuga iki equipe nationale itayifise umuraterare mwiza wo ku nimero zibiri nka Manirakoze Abdul mu myaka 2-3 iri imbere izoduhombye rero abantu bumve ubwo butandukane dushobora kuvuga ngo Barcelona inyubako zabo zoba zihuriye n'iza equipe nationale yego ko bakinyi ba Barcelona tubona muri saison duhejeje atacho equipe yatwaye bigenda gutyo no munsi tuvuga ngo abakinyi ba Barcelona boza Guheka equipe serukiragihugu ya Espagne ariko ikintu ca mbere mwibuke ngo niki iyi Barcelona yahejeje saison iduhaye umwe mu bana tubona nk'abakinyi beza kwisi mu myaka iri imbere unamuze dukunda kuvuga abakinyi beza tuvuze abakinyi beza uno munsi kugira ngo witwe umukinyi mwiza nk'uko kwa Kylian Mbappe si Kylian Mbappe yabaye mwiza muri Monaco aca bigihangange oya habaye urukurikirana rwa statistique nziza ko explosa muri Monaco Equipe de France Paris Saint-Germain ahagiye hose akamari meya shakane nukuvuga ngo arakonfirma ati ivyo nakoze sigiye amana ahubwo nejo canke ejo ndashobora kugira gute kubikora rero ino equipe serukiragihugu ya Spain mwibuke muri 2020 yari equipe yari ifiswe n'umusaza Luis Enrique yinja muri equipe nationale ya Spain kimwe mu bintu yakoze nuko yasanze equipe kuko abantu barakunda kwitiranya ibintu burya na equipe nationale buri yazigira ama projet uko imigwi
amaklebe yubaka amaproje yabo ni nako n'imigwi iseruka y'igihugu yubaka proje mugabo en fonction y'abakinyi bari muri proje y'amaklebe kanaka. Uno munsi Espagne wo kubaka proje mugabo wifashije abakinyi ba Barcelona, wifashije abakinyi ba Madrid, wifashije abakinyi ba Bilbao. Proje yubatswe n'umugabo yitwa Luis Enrique. Muraba Luis Enrique nja muri equipe nationale. Twabona ko Igori nyuma y'igenda rya Iker Casillas na bano ba no mugabo w'igipara bamwita gute yaciye kwa Liverpool no munyegori Pepe Reina voilà Pepe Reina Victor Valdes Iker Casillas baragiye twari dutanguye kwinjira muri R yaho abantu bose baraba Kepa Arrizabalaga bagahanga amaso De Gea baganga amaso David De Gea. De Gea yari imbere ya Kepa nyuma ya De Gea babona Kepa bivaye nuko Kepa ari kwa Bilbao umwanya n'umwanya babona ko ashobora kwinjira muri Madrid cyangwa muri Barcelona ko zaramurondeye cyane. Ariko umugabo yitwa Luis Enrique amaze kuza aduha Unai Simon aduha n'undi mugabo ari kwa Alex Remiro sivyo kwa Sociedad aza muri defense atwibagiza Sergio Ramos atwibagiza Nacho Fernandez atangura kwera amayigo abantu from nowhere sare abantu bo muri za Bilbao za Sociedad na zande kandi bagatangura match aja hagati mu kibuga azwazi gukina Madrid vyonyene nibikwiye mugago gukina Madrid unyereka ko nakubakira ko projet birakunda ico gihe Madrid umwe mu bakinyi bari bafite ari consistency nubwo adakina kenshi mugabo umwanya wose akinye avyaza umusaruro reka kari umukinya akomeye yari umugabo bita Daniel Carvajal yari umugabo bita Marco Asensio ko urabe kuva kuri ere y'umugabo bita Luis Enrique nibo bagabo novuga ngo bagaragaye cyane muri equipe nationale kandi musugiye kuraba n'uyu munsi Marco Asensio yarageze kagaruka mu giseruka y'igihugu atari zimvune zageze ziramubangamira muri Paris Saint-Germain mugabo turavye ngo bukuntu yatanguye igana nadasubira kugira imvune trêve internationale yo mu kwezi kwa 11 Marco Asensio azobari mu rutonde muze mu minyuzi parce que uno munsi Luis Enrique agwira ati hako nzana tactiquement umugabo azwi ku izina rya Gonzalo Ramos cyangwa uno mugabo azwi ku izina rya Randal Colomwani. Marco Asensio aratuma mbona Barcola mwiza, aratuma mbona Ousmane Dembele mwiza. Rero ndiko ndazaho Barcelona turangije saison itweretse Lamine Yamal, itweretse Firmino Lopez. Mugabe imbere yaho mwibuke ngo no kuri Luis Enrique kipe yari yaje kutwereka Pedri Gonzalez, kipe yari yaje kutwereka Pablo Gavi, kipe yari yaje kutwereka Alejandro Balde n'abandi bagiye batandukanye. Abo bagenda barugururirwa imijyango muri equipe nationale. Ninde dashima ero y'umugabo wita Pedri Gonzalez 2021 mu Bwongereza. Et pourtant il était un joueur sans expérience. Mugabe yashobora guhagarara muri Mediane irimo Fabian Ruiz n'abandi bagiye batandukanye kubona ko ari capable yo gukontrola Mediane yose. Ari capable yo kubagikwago ADN y'umugwi wa Espagne. Mwana yakinye ngino nyinshi muri 2020. Attention, Kingsley Coman yaramureke. Mugabe statistique cyangwa se performance y'uno mwana muri equipe FC Barcelona nizo zaje kuvugira cyane. Uno mwana yitwa Pedri Gonzalez muri equipe nationale ya Espagne 2021 ugiye gukombina match zose yakinye haba muri club haba no muri equipe nationale bajana no muri Jeux Olympiques. Yakinye match 78. Inkino zitakinywa n'umukinyi wari we wese ku mugabane wa Buraya. Uno munsi tuvuye muri Euro 2024 meilleur jeune joueur Lamine Yamal wa FC Barcelona. Kandi uno munsi ugiye kurana no kwa Barcelona elema ba produije uno mwaka gusumba izindi ni Lamine Yamal agakurikira Firmino Lopez. Kandi uno munsi ugiye kuraba bose bari muri equipe nationale. Firmino Lopez yahuye niyo concurrence abura umwanya mugabo nawe yaciye atuma ko mu giseruka y'igihugu hotezi ya 23 wagiye gukina igikombe nako wagiye gukina igano rya Jeux Olympiques baca baragitwara yitwa umukenya ahetse equipe ya Espagne. Rero no munsi mbona ko performance ya Barcelona iratandukanye no kuba Barcelona yo duha abakinyi beza muri equipe nationale. Kipe ishobora kubigwa ibigiye bitandukanye ikaba ifise Pedri mwiza mugabo atahagera na Barcelona, ikafise Lamine Yamal mwiza ikagira ne Blanche mugabo Lamine Yamal yahura na Rodri Cascante na Daniel Carvajal n'abandi akaexplosa kuri rwego tumushaka ko uwo Pedri Gonzalez yagaruka nyuma ko muri Barcelona bari mu biye bigiye bitandukanye akiyempoza. Tuvuze rero Barcelona muri ADN ya FC ya donc equipe nationale kwibona mu ishusho ya Barcelona nuko usanga Barcelona ni capable yo guproduce wa mukinyi ashobora gutuma ico equipe nationale yifuza. Zanyuba ko twariko turagaruka ko umunsi weje kukijanye
kukijanye n'abakinyi beza ba equipe twavuga ati Rafinha ariko aratuma projet canke se inyubako za Afrique muri Barcelona zikunda gusumba undi mukinyi wari we wese ni nako no mu mwaka uheze canke se muri equipe nationale ya Espagne tutitsaye ku Barcelona ariko irabamwo mugabo tubona ko abakinyi ba Barcelona baratumye inyubako z'abamenyereza bimigwi iseruka bihugu ya Espagne bagira gute boroherwa ndamushimire cyane Joao muhinga bw'ivyuma kwino foto azanye foto iriko Daniel Olmo iriko Pedri Gonzalez iriko Lamine Yamal uno musi ugiye kuraba umwe mu bakinyi canke se bimwe mu bintu vyatumye tuvuga cyane equipe ya Luis de la Fuente muri Euro nivyo Cascante yarameze neza natwe n'umukinyi mwiza umwana azi ku izina rya Nico Williams yarameze neza ariko Espagne benshi bayivuze kubera ya Lamine Yamal Lamine Yamal yarafise touch ya yindi ushobora kuronka wanashima no mu bandi bose ariko kandi touch exceptionnel ku myaka yiwe touch exceptionnel kuri abandi bavuga ngo mbega uno mwana yabaye mwiza ariko equipe yiwe yabuze igikombe ariyo Barcelona arahike equipe nationale ngira ko gushika muri mbega uno mwana experience ari zo museka ngira ko mu mashampionat nakomeye gushika muri kano kanya Lamine Yamal gushika muri kano kanya niwe mwana muto y'imyaka mike amaze gukora dribble zikaba rayisinyisha ureke no kuvuga ngo niwe mwana muto niwe mukinyi niwe kumbagaza aba defenseur muri Ligue ikintu gihari sport no ofite iki kintu tuvuge mu nzira irashi kwisanga muri equipe nationale mu gihe ukina muri Barcelona no mu gihe ukina muri Real Madrid ukisanga muri equipe nationale ya Espagne biroroshe gusumba umukinyi mwiza wo kwa Bilbao cyo gusumba umukinyi mwiza wo kwa Sociedad kuko wibuke inshuro basize Mikel Merino atari uko kuvuga ngo bafise aba mediateur beza bamurusha mugabo facteur equipe kinamwo niri kwira kuvugira kugira wisange muri equipe ariko kandi cyagaruka rega equipe yawe kiniki gufata nka Nico Williams kwa Bilbao rona Bilbao byo bakina n'abongereza style bakinamo ni style y'abongereza ni Premier League aba bawinga rero bakina nk'aba nimero 11 ubundi n'abakinyi bayobeye by the way ashobora gukinira ivyo ushaka byose ariko umuwinga nuzomubwira ngo kina tikitaka uri muri style ya Nico bwatsi icungeneye ko niki na assist nugucenga nivyo bitsindo mprovoke bikunde rero bano kubakasa muri equipe kenshi babigoye by the way biragoye kubona ishusho ya equipe kumukinya atari mu mediateur kenshi ubundi aba mediateur baratanga ADN cyangwa se baratanga ishusho ya equipe cyane gusumba undi mu mediateur kubera circulation ya baro nibo bayikora cyane nibo batumikunda akora ku mipira myinshi urabona ati touch yiwe arabere kwitwa mu mediateur mugabo mweriye abariye nka bavini muhebaro cenga aba defenseur babiri batatu bakumbagaze irukubasige provoke igitsindo canke witsindire wowe nyene tutavuga Vini twavuga Yamal twavuga kari beza mugabo ugiye kuraba ubwiza bw'abantu buva kenshi ni contribution bikomeye cyane kuri ano bagabo bo hagati no musi naho bite Espagne nimba ariyo kimwe mu bintu cyabaye cyatumye na Lamine Yamal bamwiza gusumba umwana zo mupira ariko mediane bari bafise yari impeccable ibaze mediane irimo Rodri Cascante yarimo Daniel Olmo yarimo no mugabo Fabian Ruiz muke ko Daniel Olmo yaronse umwanya aruko Pedri Gonzalez avunize ariko no musi ko torero no kwa Barcelona nuko nyene bimeze rero ariko kirege mu Barcelona niko barakinana kwa Barcelona bariko barakinana rero ncambona ngo ADN nguko kuna ariko ndabisigura igihe cyose tutaba dufise uno mwana afise yo ADN ya equipe FC Barcelona biragoye cyane muri equipe nationale yande ya Espagne kuko dusa cyangwa ko twubona ikira twa ifite performance nziza ubwiza bwo gutwara igikombe no kuba mwiza naho bihuri none musi equipe nationale y'abongereza sinziza mugabo nta gikombe ikiratwara ikirabure chance wanashaka ikintu no gushigikira ko kuba equipe nziza no gutwara ibikombe ntibisi biratsanduka kuko twatanguye eho tubona yuko equipe y'abadagi igomba gutwara igikombe ko vyogenda koze ko yaje kugwa na Espagne yaje yaba abadagi yaba abafaransa baje bakugwa na Espagne atamuntu numwe nabo bongereza basindwa na Espagne kuri finale ata yabona yuko Espagne ishobora kuba yokwera iminu mudagi kuba mwico gihe ikintu citwa kwigirira icizere gifati ya mbere kuko namusi nimbuzanye nimero 3 abadagi bafise Middlestad nawe ufise kukurera nivyo kukurera izina ryo rirafise ukuntu rimaze kuba rije hejuru ya Middlestad kuko kukurera kina muri club nkuru mugabo ku nimero 2 naho nyaruzanye Carvajal undi afise Joshua Kimmich
Carvajal experimente sawa za muri axe rero Aymeric Laporte Robin Norma ubundi azanye abadagi bafise Rudiger Diga bafise ta bafise Rottenberg wa Dortmund ugaza gusanga axe ntaho bahuriye nivyo barafise umukasera mwiza nka Rodri mugabo tugiye gukombina ubwiza bw'abamediateur nimba mwafise Robert Andrich akagira Gundogan na Kroos nawe ukagira Pedri ukagira Fabian uri Rodriguez Kante ubwiza bwe buba butakaye ubundi zi equipe nationale ziba zifise style bakinamo Spain bakina muri style Barcelona raison pour laquelle igihe cyose abakinnyi ba Barcelona batari bari capable yo guproduisa vyiza muri equipe nationale igihe baba yasosiye cyangwa igihe bakoreye hamwe n'abakinnyi equipe nationale yamagaye bavuye hano bagiye barashita kenshi parce que fata none aba Espanyol baheruka performance nziza ryari Espagne oya baheruka performance nziza mu mwaka wese batwara igikombe ca National League dufate erega ni ere turimo i Ligue des Nations ico kimwe ni yero biriko baheruka ibihe vyiza 2012 batwara yero batsinze abataliyano 4 fata rero ibindi bihe bagiye baragwa mu eshec muri za 2018 fata igikombe c'isi ca 2022 fata 14 yari ere yaba Zavinanyesa bariko baragenda yanyuma yaba Casillas 18 vyasaba ko bategura yindi ere mugabo 2018 muravyibuka n'ubundi ko yari equipe yari cerekana ko igomba kugendera kuri inde kuri Sergio Busquets cyane na Isco mediane ya Busquets na Isco na Iniesta ukaraba abantu ere zabo zaraheze hakenewe gusubira gutegura mwibwe ko na ere yari ikomeye n'ubundi twabona ADN ya Barcelona ya produce abana bo muri Amasya bituma ba David Silva bava muri za Man City bakaza muri equipe nationale bakorohego ba Juan Mata bakava muri za Chelsea bakorohego kubera equipe yari ifise deja Sergio Busquets Xavi Hernandez ukongera ko n'umwana bita Andre Iniesta abo bakibona muri ADN ya equipe yande ya Barcelona ndetse na equipe ya Espagne nukuvuga ngo igihe cyose Barcelona ibiye idafisa abakinyi bari capable yo kuba ba produce ikintu gituma abandi baburira ko na equipe nationale rashita rero no muzi novuga ngo birafisa aho bihuriye akomeye cyane kuko iyi Barcelona iduhaye Lamine Yamal iyi Barcelona yaduhaye Pedri Gonzalez iyi Barcelona iriko iraduha Pablo Gavi iyi Barcelona iriko iraduha abana bagiye batandukanye nka Alejandro Balde yatumye tubona ko mu gikombe ca Buraya equipe iri capable yo kugarukana urwego parce que Rodriguez Kante ni mwiza mugabo yarakeneye iyo touch y'umwana bashobora kuririmba nka Lamine Yamal bari bakeneye iyo touch y'abana bashobora kuba organisateur beza batanga ba complete akaricyo mugabo bita Rodriguez Kante bafise touch nk'iyo mugabo bita Pedri Gonzalez nyuma yiwe haza kuza Daniel Olmo hari naco gitumura musa ubwo tugiye kuba turinjira muri deba yego nubundi tuganisha kwa Barcelona nyene muri equipe nationale mwumve ngo Barcelona igizo bitagi producer abana bari capable yo kuja muri equipe nationale baki-explose igizoba itagifise ino ADN ituma mugwe wa Furia rero yaworohego igare ko na Furia rero tuzoyibura ahubwo ikintu bariko ndabona oya ni nako byari bimeze kuko aba batari ko bara producer ntitwari ko turabona donc Barcelona yabaye nziza Espagne yari nziza iri kwitwara ibikombe kuko wibuke ngo R ya 2008 batwara Europa League na Euro batwara Euro bari bafise Carles Puyol bari bafise Andres Iniesta bari bafise Xavi Hernandez bameze neza 2010 batwara igikombe cy'isi kwari uko nyene bari bahari kwari uko hiyongeramo ba Villa hiyongeramo ba Busquets hiyongeramo ba Pedro 2012 baraho ukaza kubana nivyo hariho wa mukinyi aba yarabaye mwiza kugira ngo muri area 2012 2010 wisange muri equipe nationale ya Espagne ukina hanze y'igihugu vyaba bigoye kuko ugiye kuraba ariko kandi ugizwe amahiguka yisanga waroroherwa kwera ko ari abantu bagende bagufasha muri integration waza kuraba ugasanga abakinyi 11 batangura mu kibuga ni Real Barcelona ukaza kongeramo umugabo witwa David Silva avuye kwa Manchester City umwango mwico gihe Barcelona nziza yaza korohera Espagne kubera iki Espagne bakina umupira nk'ujyo muri Barcelona bakina nyene donc babakinyi baca bafacilita ratage ya equipe nationale mugabo urabo no muzi kiko ndabona icizere gishobora kugaruka Espagne gasura kugaruka muri vya bihe vyakuza guhanganira ibikombe vy'isi vyakuza guhanganira ibikombe bigiye bitandukanye kubera ngo kwa Barcelona Frika rikora imicizere mu bana uraba umwana yitwa Pedri ariko garuka muri version yiwe ya vrai turiko tubona Lamine Yamal mwiza
bientôt equipe nationale iratakaza Rodri dufate nko mu myaka nk'ine iri imbere yeah baratakaza Rodri Cascante bujya gutakaza Rodri Cascante priorité ntazo Zubimendi priorité zo Marc Bernard gusumba Zubimendi kubera ko Marc Bernard azoba yarakozwe muri Barcelone peut-être ko azoba yarabaye umukinyi Zubimendi gazo ari karna game na Zubimendi kuko no musari inyuma imyaka ibiri inyuma ya Rodri Cascante Zubimendi biragoye ko azoza kubakirwa ko projet ya equipe nationale mu gihe ufise umwana muri Barcelona nka Marc Bernard jembe liko ndabona plus Barcelona ibanziyiza plus equipe nationale ya Espagne bigirira icizere nuko rero kuri equipe nationale ko kandi tukiraho nyene uberutse twariko turabona muri equipe nyene serukira gihugu Espagne bigaragara ko witwa Daniel Olmo bitakunda ko kibanza ko umugabo witwa Pedri Gonzalez muri kira kibuga nabana bibonye yanakinya nuko Pedri azogira imvune Olmo aza nko musubiriza ariko rekino gihe bombi bari muri equipe ya Barcelona ariko kandi no ko Afrique bariko barakina kandi bose bameze neza Dora Fuente araza kubahitamo nde hagati witwa Pedri Gonzalez ndetse no witwa Dani Olmo bwa mbere bwo mu mukenyero Dora Fuente kinisha muri equipe serukira gihugu ya Espagne birakunda ko Olmo na Pedri bakirira rimwe ya uno munsi reka dushimire Landry yatuzaniye runo rutonde ndetse na Juma hagati mu kibuga ni Rodrigo Martin Zubimendi Peperu Fabian Ruiz Alex Garcia Sergio Pedri Gonzalez ndetse na Dani Olmo muri aba batatu hagati mu kibuga hategerezwa gutangura nako muri aba bakinyi bo hagati mu kibuga hategerezwa gutanguramo batatu ni muri parce que uno munsi mwumva ngo ino equipe Espagne twayimenye Daniel Olmo ari umuwinga mu gihe umugabo bita Lamine Yamal atari bwaduge nako kano gasore Lamine Yamal ugiye gufata Lamine Yamal kuva duga muri equipe nationale no munsi nta muntu numwe azokubwira ko Lamine Yamal azosubira kwicara nazona asubira no kugwanira ikibanza na Daniel Olmo kore ko uno Daniel Olmo yaje muri equipe nationale imbere ya Lamine Yamal mugabo acakoreshwa cyane nk'umuwinga bivaye nuko muri median hari abagiye batandukanye cufata karero rero Lamine Yamal araje vyaje biba ngombwa ko umugabo azwi ku izina rya Daniel Olmo agira gute atakaza ikibanza bundi bagiye muri Euro yamaze gutakaza ikibanza ya kuko ikibanza ciwe donc winga za Espagne buzuna musiziri bari asire yuko ya niyo hogomba akagaruka Ansufati agasukomba gasura kugaruka kuri ya niveau yiwe bazosacrifier numero 9 ntazosura ukaba ku mpande ya kivuza ngo uno munsi ugiye kuraba Williams na Yamal baramaze gufatisha ya ugiye kuraba uno munsi umugabo witwa Luis de la Fuente yaramaze kutwubakira equipe niba uri ku bice 60 kwijana dushaje dufate 70 wanashima ya 11 beza Espagne igomba gukoresha nko mu myaka 2 kugeza nko mu gikombe c'isi cya 2010 niyo ataba impinduka muri 11 batangura mu gikombe c'isi cya 2026 abashobora kuvamo muri aba 11 batangura uno munsi nabashobora kuzo bashaje dufata karonga Daniel Carvajal Aymeric Laporte na Aymeric Laporte bo bashobora kuvamo bivaye nuko performance yabo irashobora gushita umwanya bivaye n'ubusaza canke bakava muri ano maigano akomeye Burayi bakaja Arabia Saudite umenyereza akabibagira mugabo no kwasubiriza Baido nawe nyene biranagoye dufata karero none niyo kukurera tasubira inyuma ku nimero 3 we na Grimaldo re gikombe c'isi sibo erega Leandro Bardo musa azogaruka kugwanira umwanya bushasha kandi kwiragoye ko Grimaldo ko kiragoye ko umwanya Grimaldo atatwaye biragoye ko Bardazo tora ko Barde na Grimaldo bakina presque bimwe nabakinyi bakinira muri espace cyane banyaruka bivuze ngo nimba amayigo yerekana ko kurera zoba ari wakirititire tuje mu team defense Robinho normal cyari muto Unai Simone mwigori aracari muto umve ngo hagati mu kibuga mwi selection yongeyemo umusore yitwa harabo yahaye amayigo ya fonction Pau Torres aravuga ngo Pau Torres n'umu defenseur yabaye mwiza babonamo kazoza ariko rimwe na rimwe transfer ziyo zagiye ziratuma asubira inyuma ava kwa Villarreal bazi ko yinjira kwa Barcelona cyangwa kwa Madrid agaca atangaza abanakigira muri Aston Villa rero wumve ngo nimba muri axe central deja dufise Norma dufate Norma ko wewe ari Paul sote muri axe bazomwongera ko Paul ku Barca canke uno mugabo nyene uvuze Pau Torres bivuze ngo
umwe niba uri mu baxiare babiri yarabonetse umwe mu baraterale babiri arahari ni kukurera asigaye kumenya mbega Carvajal azoba gikina 2026 muri equipe nationale natsaba gikina arasubirirwa nande ngano musugiye kura mu baraterale equipe Espagne ifise nta muntu ari kuri Caribe cyangwa kuguha bimwe mu byo Carvajal yoguha mu gihe utahengetse n'ubundi Marcos Llorente ariko none umukinyi nawe akomeje kwirengagizwa cyane n'umumenyereza Luis de la Fuente ntazi ico bariko barava ucuza muri mediane Rodri Cascante niyatsaba ibindi bibazo azwakiri muri equipe nationale Pedri Dani Olmo Fabian Ruiz azobageze ko peut-être akina competition iri majeure ya nyuma muri equipe nationale ya Espagne mu busatirizi uno muzi bano bawinga Lamine Yamal na Nico Williams ikintu cyo nyene Espagne no musigaje Ninde aza kuba akorokera mu kibanza cyo witwa Alvaro Morata yamaze kubagira gute aso asezera ahubwo ikintu ndiko ndabona ikibazo rogica kigaruka Espagne ko tubona umwana yitwa Espagne ishobora kuza muri yaere y'amahigwe no musi kwa Afrika ariko ratangariza abantu ati attention n'umwana yitwa Nsufati nawe ni umunya-Espagne buri no munya-Espagne afise nico amaze guha Espagne ariko bigoye ko agaruka muri projet equipe nationale mu gihe atarabanza kugaruka muri projet ya Barcelona nico ndiko ndazako uno musi Espagne itakaje Alvaro Morata nta mu nimero 9 basigaranye Mikel Oyarzabal so mu nimero 9 Jose Rumato suho kwizego Oyarzabal niwe bahengeka kenshi nukuvuga ngo hamwe bikunze uko Afrika ariko avuga fata akaba ariko agaruka tuca tuza kubona equipe nationale ifise abataka batatu babana ndavuga Daniel na Nico Williams ku ruhande rw'ubamvu Lamine Yamal noneho Ansmani fata cabo mu nimero 9 bidasubiwemo kubera ko namusugiye kuraba ugenda unazunguruke mu bakinyi bose ba Espagne aho bari nta mu nimero 9 hari ari Redoutable ntawe mu nimero 9 baramusamaye ko equipe nationale yaganira mutwara Inaki Williams yani bamusamaye ko ni banamwiyumvisemo kutamwiyumvamwo niko kumusamara ko kuko ntibaretse kumwiyumvamwo ngo bafise abo bangana canke bamusumba bisiguye iki nimba Inaki atakibereye kwitwa umukinyi mu Espagne Inaki Williams vyararangiye akiniragana vyararangiye wa mwico gihe Espagne nta hantu na hamwe isigaranye umwataka mu nimero 9 Josero bamuhamagaye mugabo sepo mukinza kubagira ko umwataka wundi ari muri erega nawe Oyarzabal niyo bagomba bakamuhengeka Oyarzabal asigaje imyaka ingahe muri nationale Oyarzabal yakoze ari karagenda rero dushobora kubona Ansmani fata agaruka Oyarzabal ari muri area ya Fabian ariko tugaruka muri subject yacu niyo twariko turazamo tukavuga nti mbega ko bigaragara muri projet ko aba winga ba Espagne no munsi a long term amahigwe menshi atwereka kari Lamine Yamal n'umugabo witwa Nico Williams tukaba tuzi ko Daniel Olmo yabanje kuronka umwanya muri equipe nationale kina mu winga Lamine Yamal ataraduga nyuma yo ko Lamine Yamal aduze twasanze Daniel Olmo atakaje kibanza yisanga ari mu bencher cyangwa se yisanga ari mu backup titirere hagati mu kibuga yari Pedri Gonzalez uno munsi uyo Pedri Gonzalez na Daniel Olmo bariko barakinana muri equipe ya Barcelona ariko kandi bisanga muri mediane ya yindi equipe nationale ya ino equipe nationale ya Spain mu bakinyi bakinye ero nta numwe yatakaye muri mediane ahubwo baracari kwa kundi meme no muri baba winga baracari babandi wanashiba zirongine zishobora kutwara kumenyereza gerageza byinshi bishoboka ariko ikibazo kigaruka mbega ko Pedri akomeye kandi ari yanforme akaba yatumweko ko Fabian yatumweko kandi akomeye ko Rodri Cascante akomeye kandi atotakaza kibanza abo kari bo bahora batangura ko Lamine Yamal atotakaza kibanza uyu Daniel Olmo tubona ari kare explosa muri equipe ya Barcelona agiye kugwanira ikibanza na Lamine Yamal cyangwa aragwanira ikibanza na Pedri Gonzalez dusipoze kuna tugiye ku rukino rukomeye turi Luis de la Fuente ikintu kimwana ukubwiza ukuri tugiye kuri match ikomeye uri Luis de la Fuente Yamal ntabwo agwanira ikibanza atagwanira ikibanza na Yamal Yamal ntagwanira ikibanza nayo murongo tukura aya mawinga ya Espagne Nico Yamal nta mukonkira batavunitse bagaba kuguma n'imvune mugabo bisiguye kwicara ko begare ko bavunitse erega bakomeye Yamal Nico menya uno munsi batagarukanye Andres Iniesta nta mukinyi numwe Espagne ifise yo gwana n'ikibanza na Pedri mu gihe akomeye ahubwo ndiko ndabona iki rero jewe barasacrifice umwe umugabo yitwa Fabian Ruiz
nivyo yabaye umukinyi ngendegwako. Pedri Gonzalez ashobora gutakaza ikibanza mugaka gitakaza arondere weekend sinzi ko mu vyumba gutakaza ikibanza kwa Pedri kuva mu kibuga nuko kuntu rega twabonye kwa Barcelona Rafinha aragaruka ku nimero 10 Pedri byitwa ko atagaje ikibanza mugabo acarondere guhandi bamwengeka Pedri guhandi bamwengeka kandi yakinye neza nka nimero 8 ya Fabian Ruiz ari muri style yabo kuko namusi no kwa Paris Saint-Germain bari kwakina muri style yande ya Barcelona kandi namusi tugiye kuraba amatière experience Barcelona nako equipe nationale yacakeneye Fabian Ruiz a 28 aso mukinyo gukura muri equipe nationale ariko ikibazo gihari gato Andri ni muhere muri system doje bakina muri equipe ya Espagne system doje yubakiye kuri Pedri gusomba undi mukinyi wari we wese turetse nivyo system doje imezite ni bane babiri batatu ni 4-2-3-1 canke 4-3-3 mugabo muri mediane baguma ari babandi nyene hahinduka position magusa yego sote ni Rodri Cascante imbere yiwe hariyo Pedri na Fabian Chan ni Fabian na Cascante imbere yabo hari Pedri mugiye tubona ko ico kibanza nyene Pedri aguma agaragaramo nico Olmo akeneye nico Olmo yakinya kabumwe mu bakinyi beza baranze ero ari uko Pedri Gonzalez yagize gute yavunitse mugabo no musturavye performance y'umugabo yitwa Daniel Olmo uno musi bamugwaye na uri mumenyereza kumwicarika biragoye nimba uto mwicarika rero yari karakina nuko Pedri Gonzalez yavunitse ekara ko ategezwa kondega ikibanza mugari uca bigwamwo wa wundi ba sacrifice kubera yuko batamubonamwo projet ndakwereka ikintu gihari no munsi muri equipe nationale ya Espagne tumaze kubona ngo hari umwana yitwa Lamine Yamal na Pedri Gonzalez soko Pedri Gonzalez ni umwe niyo shusho ya equipe muri rusange nukuvuga ngo nimba Pedri ari we shusho ya equipe akaba ahurira kuri post imwe na Daniel Olmo akaba yarigeze kuba kina nimero 7 kubera Pedri ari kuri ca kibanza bahurirako uno munsi nimero 7 ikaba yararonse nyene yo ntayegayezwa Olmo ntari capable kwicara Pedri ni intouchable nakogwa kandi bose n'abakinyi do projet ko na Olmo acemya ka 26 kandi duca turaba ahura sacrifice mu yitwa Fabian Ruiz duca turaba equipe Espagne ikeneye gukina neza cyangwa ikeneye gupfa gutsinda mwumve ngo Espagne itakaje gukina neza kwayo gutsinda kwayo biragoye nubwo isinda mugabo itari kirakina neza style ya birimwe gahaza bivuze ngo no munsi ino equipe yatwaye ero yari equipe ijyana idafise Pedri ifise Daniel Olmo mugabo kuronka umugabo witwa Pedri Gonzalez ni valeur ajoute kuri equipe Espagne gusumba parce que ino equipe haragera gikina na equipe zitwa ko zizokina kuyo muvuduko wazo bagaca bakenera umukinyi mu stabilisateur aguma na baropi ari capable gucenga abantu babiri canke batatu mugabo ari capable yo gutamba mu kibuga cyose umupira uri au pied cyese uri kukire muri no mwanya nkico randire karavuga Pedri Gonzalez ni ADN ya Espagne gusumba Daniel Olmo gusumba umukinyi wari we wese ari mu kibuga kwa equipe nationale gusikibazano gica kigaruka no sacrifice umugabo yitwa Fabian Ruiz ugacukinisha Olmo na Pedri na Rodrigo Cascante ikibazo gica kigaruka mbega abantu barabona uburyo umugabo yitwa Fabian Ruiz rimwe na rimwe ari offensive byatumye na Rodrigo Cascante yorohego erega ikintu gihari ni iki kubera ko Fabian ari fora muri récupération ari fora muri circulation de la balle ariko kandi nawe sans dobi afise ni presque ibi byaoro erega haza ikintu gihari ni iki raba ko kuntu kwa Afrique Pedri yahindura ikibanza bakamukura ku nimero 10 bamukura ku nimero 10 bamukura ku nimero 8 batamwirukanye mu kibuga ahubwo bamuhinduriye poste amuzana ku nimero 8 uno munsi ivyo ariko atanga ku 8 ni vyiza nk'ivyo yatanga ku 10 ni kuvuga mu ico gihe Rodrigo Cascante n'ubundi aza kwisanga ari mu mahoro kuko aza ko ari kumwe no nimero 8 ashobora kugarda baro ashobora ku avance afise baro akayishikana aho barishaka kuja ari wende Pedri Gonzalez rero muco gihe bigoshe attention kumva wa sacrifice Fabian Ruiz kugira ngo Daniel Olmo aronke ikibanza attention equipe nationale ya Espagne ichikene muri Pedri no munsi gitandukanye nico Barcelona ikene muri Pedri parce que Barcelona hari inyubako barimwo bisanga Pedri bariko baramukoresha kugira ngo badepane imvune bagiye baragira parce que biragaragara ko muri FC Barcelona biragoye ko Pedri azoguma kino nimero 8 nkigiye Gavi na De Jong babakize una director asubira muri shusho i profile batakaje yari muri Gundogan iyi fise Pedri egara kukagarukana nka Gavi uko ngaga n'umugabo witwa Frenkie De Jong Pedri n'ubundi biragoye kazokuma kina nka nimero 8
wibuke ngo numwe mu bakinyi twege twanashobora gukina nimero 10 kenshi akadebloka situation ya match zananiranye ahantu wanashaka iyi Espagne nayo ikini keneye niki nta kibazo c'imvune ngo twabuze nimero 8 ngo afashe ibiki n'ibiki ngo kugumana baro n'ibindi Rodriguez Cantarazi ukasa baro kandi arayigumana mugabo wibuke ngo defensivement hariho impande dufata ku nimero 2 no ku nimero 3 abo badefenseur bo muri Espagne kinisha barakina cyane gusumba gusatira cyane baradefanda cyane parce que uno musi ugiye kuraba nka profile umugabo yitwa Marc Cucurella fise ntayisaniye ni ya Jordi Alba Jordi Alba ni wamukiye mugira ngo wewe ivyo ndiko dubaka nifuza ko mu bitsindo bitano equipe itsinda ugira uruhara muri bitatu kandi ari capable yo kubikora mugabo no musi Cucurella equipe irakina neza mugabo nukwevita rero wa mwanya equipe ishobora kuba muri danger ni ucubona Cucurella na Daniel Carvajal bivuze ngo kugira ngo rero bazobeza suko Cucurella uzomubanga ngo ategerezwa kugumenya umwanya nimba ari forme mu guparticipa mu rukino gwerekanya Danada hariho role zibiri zica zikenego abakinyi babiri bakina role ya double cassé uzorabe kenshi Fabian Ruiz agira couverture kwa Cucurella Rodriguez agira couverture kuna mugabo bita Daniel Carvajal noneho mugiye bagize couverture umwe bujundi bubamva baca barondera wa mudisi ari hagati ashobora kuba capable rero yo gukina barahayironke hose adateye bya bipira byo kwikomine kumwe tubivuga urabona dufate ngiyo occasion dufate kare nka equipe adverse sivyo urabona hari hagaze byo mukinyi yera uri ari mukinyi wa Espagne mugiye basatiwe nkuko uri afise baraka bari mu axial ari capable yo kurekipera baro nimba uri mukinyi yera ari hagati muri batatu ari mu Espagne atari capable yo kugardia baro ahindukira nayo swate ya avance swate tange passe nziza Espagne bitakaje ikintu gikomeye wumve ngo rero igiye Cascante na Fabian Ruiz bagize amakuvertire ku nimero 2 na 3 n'abaxial no kuvuga ngo equipe yisanga ifise abakinyi bane canke nako batandatu inyuma mwabo batandatu rero ifise inyuma ikikenera umukinyi ari muri profile yandi ya Olmo canke ya Pedri muri uwo mwanya rero mwumve ngo nimba uzanye Pedri ni sawa niba bura Pedri ukafise Olmo ni sawa mugabo rero igihe bari kumwe rero mu kibuga bose kuvertire umugabo yitwa Fabian Ruiz ashobora kugira kwa Cucurella eske twituma Pedri canke twitume umugabo yitwa Daniel Olmo mugabo ikiryoshe ntuzi erega biranaryoshe kwera yuko agira couverture ubamfu akinisha kubamfu physique birabimwemerera ariko kandi asanzwe bujya Fabian Ruiz dini parafise karite nkeyi kubijanye no kuba yo mu kasere bujya Fabian Ruiz jembo bakumugiranya na Adrien Rabiot mu Faransa izi stile za Eduardo Camavinga sinzi ko abantu bazibona ikintu kimwe twakumvikanako hari umusore yitwa Daniel Olmo biragoye yuko Olmo ushobora kumutakaza muri equipe nationale kuko bivanye n'ivyo yatweretse inyuma y'ibura rya Pedri soko kudatakaza Olmo bisiguye ngo mu gihe Pedri akomeye turafise iyo garanti yuko ikibanza cha Pedri muri nationale kiriho bivanye n'ivyo equipe ikeneye tuca tuza tukiga ikintu kivuga ngo nimba Olmo uno musi selon nivyo yamaze kuba twereka muri equipe nationale mu gihe cyahero tutari capable kumutakaza tukaba tuzi ko dufise na Fabian Ruiz yakinyero nziza nawe tutotakaza tukaba tuzi ko tutotakaza Pedri kibagiye cyo ni Cascante urumva Cascante wewe ari entre parenthèses ntavugo nuvuga ngo turiko turondera ikibanza erega na Fabian mu vyo umugabo yitwa Luis de la Fuente yubatse bigafata na Fabian bitwereka ko Fabian arimo kandi biragoye ko atakaza ikibanza kuko utakaje ikintu gikomeye equipe rega Rwanda yuko reka nakwereka equipe ifisa abawinga nka Nico Williams na Lamine Yamal ni kumwe Carlos Yotigira kwivuga ati mfisa abawinga nka Kylian Mbappe ngongera ko Vinicius Junior na Rodrigo bigaragara ko equipe izotakaza umupira kenshi Prince ugira baba winga ba deborda ba provoka cyane bacenga equipe itakaza imipira myinshi rero ngo equipe itagezwa kuba for mu gusatira ariko kandi kaba for muri equiperation ko ari imipira itakara ni myinshi ikintu kimwe niyo hano ucubona ko Espagne keneye cyane umugabo yitwa Fabian Ruiz kugira ngo complete Rodriguez Cascante kubera yuko imipira itakara kwa Nico no kwa Yamare bariko baragerageza amacenga agiye ni myinshi kuko Yamare nadacenga ikintu turaba tubuze karite yiwe Nico nadacenga turaba tubuze karite bivuze ngo Prince ugira baba wingu no musi bajyana tubakeneye ko guce ebane de la Fuente aha mission umugabo yitwa Lamine Yamal cenga uko ushoboye
bwira uwitwa Nico Williams cenga uko ushoboye mwinjira muri box turondere izo penalty dutsinda ibitsindo equipe tuyicanira muri ikintu ndiko ndaza nuko ngo vyanga bikunda imipira irapfa ari myinshi ikintu ndiko ndaza ariko kandi iza kuba reisira metandanje equipe adverse ikintu ndiko ndaza equipe cikenera abaza kudefenda cyane gituma Fabian Ruiz umumenyereza ari beaucoup plus tactique cyangwa yubatse ivyo nka Ruiz de la Fuente no muzi bigoye ko yutakaza umwana ariko je ndabona ikintu ndiko ndaza kubwira niki ndabona Olmo yakwicara Pedri reka ndakwereka ikintu kimwe oya Olmo aricara reka ndakwereka ikintu kimwe Daniel Olmo afise ibintu byinshi amaze kuba yubaka muri equipe nationale yabaye meilleur buteur wa Euro suko mugabo izina giwe no musi nivyo bakeneye ku maposta agiye atandukanye iryo zina rero ryubakiwe he buri poste yose rega yubatse izina sero ni cizere yagiye arahabwa buri dufate poste Daniel Olmo gutakaza Fabian Ruiz biroroshe kubera ko tuza kwisanga turiko twubaka projet nshasha irimwe abana bagifisa amaraso ashuje gusumba uko twobana turiko twubakira projet kuri Fabian biroroshe gusacrifier Fabian ukabika biroroshe Daniel Olmo biroroshe kumusacrifier mugabo equipe ikeneye iki nico twavuze kugira ngo turonke la meilleure version ya Yamar la meilleure version ya Nico Williams nuko bano bahabwa ubwigenge n'umumenyereza bwo gukina ivyo bazi nagira amahirwe yo kuyaga n'abakinnyi bagiye batandukanye bakina Primus League ntashaka kubwira ati umumenyereza kanaka jewe nsumbira kanaka kubera iki ambwira ati nimba point fort wari gucenga nimba point fort wari gutera amashuti ya tere egare yuko namusigwira ngo tubone Espagne nziza nuko bano bana bahabwa ubwigenge bwo gukina ivyo bazi ureke kuzana tactique nyinshi kuri Yamari numutegeke ngo gucenga ngo mugabo ukoresha ibiharuro byinshi urabe n'utakaza oya cenga baro nitakara tumenye ukuntu tuyirondera Nico Williams cenga baro nitakara tumenye ukuntu tuyirondera niho hano ucona ko Fabian sur le projet erega na Fabian ntabwo twumusacrifice ngo nuko akuze oya meneska 28 ans numukinya gutabwa ko aracari muri equipe nationale kanuka ngo numukinya heza oya uno musi equipe nationale Espagne itegerezwa gutegura nimba ari equipe no musi nimba ari equipe no musi itegerezwa gutegura igikombe c'isi neza wanashima gusumba izindi Espagne irimo kino gikombe agiruka 2010 baja 2026 muri USA kino gikombe c'isi kizoba Espagne bitwa karibo champion d'Europe kandi kizoba bafise amahirwe menshi yuko Nico Williams uno musi w'imyaka 22 azofisa 24 uyu Yamara azoba kwije 20 uyu Pedri Gonzalez azoba ariko nukuvuga ngo bazisanga babana bateguye gwera muri no Euro ya 2024 bamaze kwa matiro wo batuma icarco cyose ariko kandi bakabagikeneye iki ye experience ariko ino Espagne igomba kugwana naco kudatakaza kwanza ino sura yino equipe twabonye nico gituma dufatagana nko kuri Daniel mama yigwa afise na yahe akina nimero 7 uno munsi niyo twari kibanza ya mali akina nimero 10 niyo twari kibanza Pedri Gonzalez ivaye n'ivyo equipe kina akina nimero 11 niyo twari kibanza Nico Williams ivaye n'inyubako zihari ahubwo uno munsi Espagne gutsunga Daniel Olmo ni nguvu zitagira uko zingana kuko niyo Luis de la Fuente yazana equipe yiwe ya 11 kwa kundi urabazana Daniel Olmo yicaye afise afise Lamine Yamal ruhande rumwe urundi ruhande Nico Williams afise Pedri Gonzalez ku nimero 10 abazingo ninaronka la meilleure version ya Lamine Yamal ndafise Daniel Olmo yomivyo ndamukeneye ninaronka Pedri Gonzalez mwiza canke Fabian niyaba mubi ndagarukana umugabo yitwa Pedri Gonzalez ku nimero 8 Daniel Olmo bakine nkuko bariko barakina kwa Barcelona ninaronka Nico Williams mwiza ndakuraho Nico Williams nzane umugabo yitwa Daniel Olmo kuri no ruhande bivuze ngo niwo mukinyi no munsi Espagne igomba kubakira ko gusumba abandi atari uko abwizwa kwasha kuri pressure ko mutanguza mu kibuga ahubwo ari kubera ko ari wa mukinyi no munsi Espagne ifise azotanga solution nyinshi kumumenyereza gusumba abandi bari bose ibaze gutunga umukinyi wa wundi uba wibaza ngo niwo gutangura hanze mugabo akaba ari we rufatiro akaba ari warokora equipe kenshi gashoboka erega projet equipe ni 11 prise bande touche raba Rodrigo wa Real Madrid ingene yabaye equipe ntabwo ari 11 de départ nivyo ndavyumva mugabo raba Rodrigo wa Real Madrid ingene yabaye integre muri equipe nkuru yagiye arazavuye kuri bande touche agakonvenka yuko hari higiye akwiriye kuronka umwanya Daniel Olmo rero yavuye kuri bande touche Pedri avunitse abatabara imbere y'abadagi atsinda igitsinda atanga assist mbere y'Ubufaransa abatabara imbere y'Abafaransa abatabara no kuri finale wanashaka kuko kuri finale hari igitsindo nimba wibuka occasion yari umutwe wa Mark Guheka Daniel Olmo yakuyemo bagize égalisation match igiri here kuri 86 fata karoro randire nko kuyi image unahisi mafse baro atanguranye nande na Daniel Carvajal na Ronaldo Carvajal muri hariya hejuru Ronaldo uyu ni Laporte hama kukurera urabona ukuntu aba defenseur bane bahagaze raba bakinyi babiri hagati ngo gagiye gusaba baro
Fabian na Cascante egare yuko urabona bariko baratakwa n'abasatirizi bangahe ni 6 contre 5 sivyo hano ikintu ca mbere usabwa niki urashobora kuviza umukinyi nka Pedri ari capable yo kugikinira nka Fabian Ruiz nka nimero 8 ngaha ino baro araza kuba yoyigarda mu gucenga n'ibindi bigiye bitandukanye mu guhitsakaje muri recuperation ino baro uri mu kaga ufise Pedri nka nimero 8 ariko nutakaza ino baro ufise umugabo witwa Rodri Cascante nka nimero 8 abanga banganye na Rodri Cascante sivyo Fabian na Rodri Cascante kujya banga banganye urabona ari babiri iyi defense ni takaza ino baro ivuye nk'ariya kwa Carvajal birorosha ari iburyo kuno mugabo yitwa Rodri Cascante acha yisanga direct hagati ya Daniel Carvajal Ninde na Robinho Norma mugihe Fabian Ruiz birorosha direct kacha yisanga hagati ya Marc Cucurella Ninde na Emerick Laporte defensive mangawe equipe bihagaze neza vango bari en sécurité nubwo niyo batakaza baro baraza kuba nukuvuga ngo karite ya mbere umupira bagusabwa kugumana karite ya kabiri niba utakaza bo rekipera gute mu mwanya muto ushoboka ariko ikintu gihari no munsi je ndiko ndabona haba muri karite yo kugarda baro haba muri karite yo kwirekipera no kwikina Daniel Olmo ameze neza Pedri Gonzalez ameze neza Fabian Ruiz ameze neza mugabo Fabian afise karite abarusha defensivement kandi namusi tubona kwikenewe bivanye naba winga equipe ifise ivyo byose bikonturna kuri system doje coach ashaka nimburi capable yuko Espagne yokina bane batatu bigafitinga Pedri ko numero 8 hari cyo mwagiriza Daniel Olmo ariko akina ku numero 10 hari cyo mwagiriza ubufise umukasere rero wa undashaka gukasara ritme ya equipe yari yose bahura Cascante nico kituma niko nakubwira Fabian Ruiz mareko turabivimvune ya sukumwe karta ngo ni mubi mugano kumwe karta kubera ko unamusi Daniel Olmo amaze kuba tanga icizere cyuko agomba kuba ari muri equipe nationale tangura erega randira ikibazo anu gice garukani equipe nationale none erega icize urazi gutsinda ibitsindo bibiri mugabo ukaba udatanga siranse kuri capable yo kubigarda yo kubigumana mu maboko ariko se kandi yaza ikintu Andrea avuga nico pourquoi pas no musumu kinyari kuri bande touche avuye kuri bande touche ekira veni hamaga convaincre muri squad no muri equipe uramwicereka kandi ugombiki reka dufata karorero ngaho nyene equipe nationale y'abongereza uno musi ni mubona yuko kudafata risk yo kwicarika umwe hagati ya Bukayo Saka na Phil Foden byishe equipe nationale y'abongereza none Foden no muri equipe nationale na Daniel Olmo muri nationale wobagereranya rindira gato aho niho turi wibuke ngo nyuma yabo bagabo babiri hagati ya Saka na Foden bivanye n'ivyo batanga inyuma yabo ari umwana bita Cole German Palmer sivyo uyo Palmer araguha byinshi nk'ivyo Saka yoguha wanashima sans dobika ke explosa none no musi twakabonye no ku nimero 10 mu mpera zigano ari umwe mu bakinyi ushobora kuba organisateur beza agatanga byinshi gusumba ibyo Foden yotanga mugabo no munsi rabo buryo umugabo azwi ku izina rya Gareth Southgate yafashwe n'igihunga reka nabivuga uko ni naco gihunga cyo fata Luis de la Fuente no munsi kuko no munsi natwe tubirabisha amaso raba statistique abongereza bahejeje championnat bafise ufise uyu Saka yahejeje championnat ari mu bicu ufise Foden yahejeje championnat yitwa meilleur joueur wa English Premier League ufise Cole German Palmer ufise Jude Victor William Bellingham abo bakinyi niburi ko ari bane Jude natakaza kibanza Bukayo Saka sanzwe agifise mugabo Foden bivanye na statistique utegeza kurondera umwanya ukongera ko Cole Palmer nawe bivanye na statistique utegeza kurondera umwanya mugabo niwe barondera umwanya bikanga tuzasha dufata mbega iyo umukinya ramplashije niki amerita gwabo uno musturavye rero ico Cole Palmer yatanze nk'umuramplace ino merite pa yo kuba yorandega umwanya muri equipe nationale ibaze rero nkono munsi uko kudafata risk yatumye uno munsi equipe seruka y'igihugu y'abongereza yari kuzora nka Foden mwiza ko bukana muri equipe ya Man City yaronse kibanza aruko akina gomboye ibaze nkono munsi gufata risk yo kuvuga ati Phil Foden ntuzosubira mu kibuga Cole Palmer icara mu kibanza ibaze ko hari inkuru zo bazirimo Kora Foden Palmer yaramaze kutwara kica tanga muri national gisubira cyo Foden yotanga mugabe iyo risk umumenyereza yaranse kwifata wanka bon hariho risk wanka gufata mugabe iri hahandi uvuga uti iyi risk nubwo naze kuyifata ntaco biri bwice rero ni bibiri muri national iyo example tugira conclusion turangiza iyo example equipe zo twabonye zikina muri style ya 4-2-3-1 cyangwa 4-3-3 mugabo muri style ifisa abawinga bajyana hose kuva umupira w'amaguru wabaho equipe ifisa abawinga dufate nka Neymar Junior na Lionel Messi equipe ifisa abawinga nka Arjen Robben Ninde na Ribery equipe ifisa abawinga nka Cristiano Ronaldo
na Gareth Frank Bale ekipe yogira bo nka Kylian Mbappe na Ousmane Dembele bano karite zabo tubazi kubitsinda ariko kandi tubazi kugucenga imipira atakara cyane umumenyereza mwiza w'umutacticien idwajwe muri style y'abakinyi babiri bari for muri recuperation hagati mu kibuga n'umukinyi umwe rero ashobora kwekraza ekipe yose cyangwa ashobora gutuma rero urana nk'uno musi Pedri afise baro nawe ubwiwe agomba kugira assurance yo kuni yatakaza iyo baro tangorana muga ibaze Daniel Mazingo ntakaje baro inyuma yanje hari Pedri Gonzalez cyangwa Pedri atakaje baro ati inyuma yanje hari Daniel Olmo mugiye kandi na Lamine Yamal nawe nani ko Williams turazi ko baraza gutakaza baro nyinshi bisigura ngo iyo riske yofatwa byokunda mugabo birashira mu kaga ekipe niyo hano mvuze nimba Daniel Olmo ari mu makisho gutanga solution ku nimero zose z'ubusatirizi no hagati mu kibuga natangura inkino baruhuriye Pedri nasubirira inkino zananiye Pedri nasubirira inkino zananiye Lamine Yamal nasubirira inkino zananiye Nico Williams uno ugiye guteranya umwanya zokina bivanye na tactique za ekipe azobanganya umwanya n'abatitirere ba ekipe kubera yuko vyanga bikunda itegeza kuzokwa mari remplacement ya mbere y'umumenyereza Lamine Yamal vyanse nzanye Olmo Pedri vyanse nzanye Olmo Nico Williams vyanse nzanye nukuvuga ngo uteranyije umwanya yakinye uravye abatitirere ukuntu bagiye baragomborwa naho ukuntu yagiye arasubirira uzosanga afise umwanya ubangabangana no abatitirere akakarara nakaguhaye haza hariho umukinnyi azava ari mu backup bwabo backup bwiwe bugatanga ivyiza birenze ariko ko mu backup nibisigura kutanze vyinshi utegezwa kwa titirere niko ndaza kwaje ko Rodrigo kugira ngo yitwa titirere Zami irabo kutravaye gushika abantu baguma bwataka no gasuzuguro umusaza Karwa mukorera kuguma kinisha Valverde ku numero 8 no musi Ibrahim Diaz nakwiye ko titirere umve ngo rero na Daniel Olmo yaramaze ko convaincre muri equipe nationale ubivuze neza mwana mayi umwanya wiwe uyu Daniel Olmo muri equipe nationale ni shusho ya Ibrahim Diaz muri equipe ya Real Madrid sawa ndane si mwiza none no musi Ibrahim atanguye Rodrigo akicara hari inkuru zoba zirimo nta nkuru zoba zirimo mugabo no musi nta risk yo gutanguza Rodrigo na Ibrahim na risk yo gutanguza Ibrahim na Jude ibibanza keneye ibaze nka Rodrigo yabafise nk'imyaka 28 no musi ibibanza rega akabatanga binatanga Ibrahim agifise 24 erega randiri ikibanza Ibrahim Diaz akeneye ni cha Rodrigo ni cha Jude ni cha Vini sivyo ashobora nko mu winga ashobora nko mu 10 none ivyo bibanza ko bikeneye uno musi umenyereza afate riske yo gusacrifice umwe mu bakinyi kugira ngo Ibrahim Diaz akine na Jude cyangwa kugira ngo Ibrahim Diaz akine na Rodrigo cyangwa kugira ngo Ibrahim Diaz akine na Vini na uba sacrifice bivaye n'ivyo equipe ikeneye rekaze uno musi uravye umwanya Ibrahim Diaz azokina ari riska kuzoheza sezo afise umwanya ugomba kungana n'uwa Rodrigo ko Rodrigo agombogwa kenshi ari riska kuzoheza sezo afise umwanya ugomba kungana n'uwa Jude yagira avunika kenshi irindi agasogwa mu kibuga nukuvuga ngo none hari match zohera Ibrahim Diaz ataronse 30-40 minutes biragoye rero ugiye guteranya uzosanga yitwa nk'umutitirere equipe nserukira gihugu ya Espagne full la roya ariko nitwova tutavuze ku mvune mugabo yitwa Firmino Lopez amaze kuba agira imvune muri equipe nserukira gihugu bantu bateye ma championnat nayo buriya baje kwica abakinyi ndetse ari no mu bituma abakinyi bamwe bagira imvune Firmino Lopez rero masasu wa equipe FC Barcelone amaze kubagira imvune vyagaragara ko arimo bakinyi nawe nyuma yo kuva muri Jeux Olympiques n'umudari ahetse equipe Espagne bari muri Jeux Olympiques nivyo ntibwatanga rugaragara aronka kanya gakuye muri equipe ya FC Barcelone ariko vyaboneka ko umugabo bagiye gufasha umugabo yitwa Frick muri iriya equipe ya Barcelone Lopez ramaze kubagira imvune ni twoyita vide cyangwa se ikinogo umugabo yitwa Frick yabagiye gusigarana muri equipe ya FC Barcelone kubura Lopez biraza kuba kutashera muri equipe ya FC Barcelone ko twabonye vuba cyane bavuye muri trêve international bagiyemo inkino za kwa zagarutse La Liga akukanya Ligue des Champions twabonye muri forme ikomeye cyane iza kuba yatayemo Barcelone baraza kuba babwira uruhombo kwibura rya Firmino Lopez ivunika rya Firmino Lopez n'uruhombo kuri kariyeri yiwe gusumba kuri FC Barcelona kuko bigaragara ko Firmino Lopez post akina yaramaze kuja mu kaga vekiza rya Daniel Olmo ariko kandi nyuma yuko umusore agiye muri Euro ameze neza akabura umwanya iki cyari cyo giye cyiza cyuko umusore onderega umwanya muri zino nkino za Ligue des Nations zitaba zikonta cyane gusumba izo muri Euro parce que muri Euro chaque match yakinwa nka finale chaque match warumva ko buze Pedri urazana Daniel Olmo na bintu vya bricolage bibamo kuko Firmino Lopez n'umukinyi mwiza ariko bari bagifise ko amadute parce que
yagaragaye deshe technique atakaza imipira myinshi byari bigoye kumwasosia kuri bano bakinyi baba winga babonwamwo icizere gikomeye cyane kugira ngo nabo bandanye atakaza amaporo equipe yisange mu kaga uno munsi Firmino Lopez yaratsumwe ko kandi muri equipe nationale nibaza ko ino rassemblement yari kumuha umwanya ukwiye kugira ngo atangure gukonvenga kugira ngo n'umumenyereza soit wa Espagne atangure kwiyumva ko ari kuri pressure yo guha umwanya kano gasore anaye message n'umumenyereza wa Barcelona amubwira ati ufise Firmino Lopez kirazira kumwirengagiza ngo nuko ufise Pedri na Dani reka mugana ubundi yasuye kuvunikira mu ba Juventus ntiyavunikiye mu y'abakuzi Pemporta aho yavunikiye Pemporta aho yavunikiye mugabo wari umwanya mwiza parce que muri equipe nkuru ariko aradodora sivyo ariko aradodora mugabo atari wa wundi adodora ngo mbega ngo nzoshikirwa cyane oya kugururirwa birucagoye ariko aradodora mugabo umenyereza akavuga ati ndamushirahi hari umwana ashobora kuza yexplode ibaze nk'uno munsi Lamine Yamal ino tarafise yo yexplode equipe igifise muri za Elza ba David Villa na ba Pedro Rodriguez umumenyereza bari uramuraba ukavuga ati ndamushire umumenyereza bayumva nyene ikintu cigiyunga avuga ati ndamushirahi yo no munsi na Firmino Lopez nivyo ufise Pedri na Olmo bonyene no munsi n'ingwano ninde ari butangure ndabajera gute ko Yamal na niko badatakaza kibanza ndatereka aho witwa Firmino Lopez mu gihe deja nuno munsi bigaragara ko bigomba kubanza kumufata umwanya kugira ngo decide kiva titire hagati ya Daniel Olmo na Pedri Gonzalez vuga ngo muri no mwanya uruhombo ruca ruza kuri wa mukinyi mumenyereza ariko ariyumvira ko mugabo nawe yaragifise byinshi byo gukora kugira ngo yemeze umenyereza akabwirizwa kuba muri squad yigiye cyacu cyose ngo ibintu mbari ko ndabona ku mukinyi gusumba kuri equipe ibintu ndiko ndabona muri equipe nationale ya Espagne bino bintu biri muri Espagne kuri Firmino Lopez ni navyo bintu biri muri equipe ya Barcelona kuno munsi abantu barabona ko Lopez poste yiwe yaragiye mu kaga gusumba ku mwaka weze yari uwo Pedri nabo ba Gundogan Pedri akavunika kenshi Gundogan akari umwana gakina no munsi wumve ngo Pedri Gonzalez nubwo ari karakina nimero 8 agomba kuzosubira ku nimero 10 vyanga bikona Daniel Olmo arondera gukwa kinishwa mu gihe barafinya bose bari ngaho bivuze ngo no munsi abakinyi bari yongereye nabandi bariko barakira Firmino Lopez poste we yagiye mu kaga iyo poste rero igiye mu kaga ku umukinyi abasabwa gukora cyane kugira ngo nimba ari minota 5 azarahabwa miso za ibyaza umusaro iyo rero uciugira umvune nk'iyi igatuma handi bari kuradodora utazogaragara igatuma handi muri club abantu babona ko bari mu kaga ariko bakuvugira ngo ngoro umwanya utagaragara egare yuko ni kundire ku musore gusumba kuri equipe wanashima uyu mwana igihe kiracariho cyo kwiroransa igihe kiracariho ariko wibuke ngo ibihe yagize muri Jeux Olympiques uyu wari wa mwanya wo kwivyaza umusaruro kuko hari pressure Afrika tanguye kwiyumvira uyu mwana yari karaheka equipe nationale ya Mwedo 21 singuye ko mu mwanya wibuke ngo Frike match yanaheze ya Valladolid ahobera gasore bita kana gasore yahobeye ni kandi Casado gasore hagati mu kibuga Garcia sinzi kari Casado canke ari Pablo Torre ni hagati ya Torre na ni Torre kuko Garcia Casado yari yasohotse ni Torre yagahobe match yazagabwa ati Petit ndabizi ko nakujyamiye ntagwaye umwanya cyane ariko on va voir agasore kazi baro nako erego n'umutse kibaza kwa kundi umuriza umuntu ukamuka cyuyo mwana n'ubundi cyamaze kuza mu bibazo ni atari kuvunika kuko bibuka ngo umupira uri muri Pablo Torre ni mwinshi ariko Pablo Torre no munsi kuri classement y'abakinyi Barcelona bwiza gukoresha ari nyuma ya Firmino Lopez of course muga muri facteur ugerageje no kuraba erega uribuka ko abantu hageze n'igihe mu bihe bya nyuma byanza bavuga bati ni gute Firmino Lopez tekatangura mu kigo kwa Barcelona les amis ikintu kimwe Lopez nivyo sino mufata Pablo Torre ngo ndamushira imbere yiwe ko ya Torre yagiye arangazwa mugabo wibuke ngo Torre ni yahawe umwanya yarakwiriye ariko na Firmino Lopez ntararunga na Lopez ntararunga akwiriye bisiguye iki Lopez ni mbere ari mu ngwano yo gwanira umwanya na Pedri hamaze kuba hatamwe Daniel Olmo hamaze kuba hatamwe Rafinha kuko Rafinha yahinduriye ikibanza mwico gihe niyo hatari gutamwabo hamaze kuba hongeramwe undi mugabo yitwa Pablo Torre aza gutuma concurrence iba nini nya gusumba uko yariri rero ndiko ndabona Firmino Lopez arampa icizere wanashaka kuko hajya imvune y'umenga izomara indwi zigera kuri 3 cy'ezine ukwezi kumwe kuvuga ngo après ukwezi kumwe akagaruka Firmino Lopez no baracampa icizere cyuko kugwanira ikibanza kwa kiranswa aracari muri ritme yo kugwanira umwanya uko vyogenda kose muri iki aracari muri ritme mugabo nico kinagarutseko none iyi Espagne ya event yavunikiyemwo ni ihomvye
irahombye cyane kubera yuko irahombye cyane kuko buze kiremesha event arayihombye ari we yitwa ko yiheze mugabo tugiye mu bakuze abakuze hari ico bahombye ni wahombye kubera ko ni wari karadodora muri equipe nkuru gusumba abakuze naco bahombye kuko ntaragirirwa yo mahigo yo kwisanga niyo hano urabona ko muri rero bamutwaye ntakine rwangu no munsi equipe nationale ya event irahombye kuyibuze kiremesha wayo mugabe yabakuze nacihombye ahubwo ni wahombye kubera ko ni wari karadodora kugira ngo arabe ko yonderega umwanya mu bakuze no kwa Barcelona niyo shusho nyene agize kubera yuko arahombye yari muri ya ritme yo kuvuga ngo umupira mvanye muri Jeux Olympiques umupira nshobora kuvana kandi muri no nationale muri ziro ngino bagomba gukina uraza kumufasha kubandanya ndodora nereka Afrika ati mzee ndondera umwanya vyanga bikunda kuko uno Afrika yarondeye umwanya wa Marc Bernard arondera umwanya wa Casado bivaye n'imvune zigiye zitandukanye bagiye batandukanye hari hagezaho parce que dufate nko kuri match yitwa ko yinjiye agomboye izi match za nyuma mbere uko baja muri treve bigaragara ko mumenyereza uno musi uravye tactiquement ariko ariyumvira kuri Firmino Lopez mugati yumvira ariko arabamukinisha ariko na gasore kariko karinje ukabona umenga umwanya munini hari uburyo gakina baro gaciye ku nimero 11 cyane uyu musore ndamubona impera ni imperuka kuko aba muri nationale y'abakuze haba muri Barcelona harimo abana bakiri bato kandi bamutwaye umwanya ikibazo imperuka namaracane mu myaka 21 baze rero batwaye ikibanza na Pedri wa 23 ni generation uyu mwana abwo ndiko ndamubona bizorangira baye nka Marcos Llorente ahinduriwe ikiyonza akamuzana kuri ku nimero 2 cyangwa erega nibatangare impande zo kuri attack erega nibatangare ejo canke igejo none dufata Carlo Flick afise Rafinha afise Olmo afise Pedri afise Gavi afise Frankie de Jong afise Lamine Yamal mwivyo bibanza Firmino Lopez ku mupira azi ku neza ya kariyeri yiwasohotse kwa Barcelona hari uwo kwidoga erega Thiago Alcantara yarasohotse kubera ko atari uko yanga Barcelona ahubwo ari ukavuga ati ku neza ya kariyeri yanje je dois partir ibaze rero kugarda Daniel Olmo ugatakaza Lopez mu gihuzi ko fise Pedri ni esheki ikomeye cyane kubera kugarda Daniel Olmo ugatakaza Lopez ndabivuga ngo ni gihombo gikomeye kubera ko Daniel Olmo uno munsi sans dobisi no vuga ngo Olmo ari hejuru y'akagahungu ka Lopez kuko umwanya wose gahawe kawukoresha icyo wagenewe ariko Olmo amaze kutwereka experimente nta kintu bacho tumugeranya Olmo na Firmino Lopez sindiko ndabagereranya mugabo Olmo experience arayifise Olmo ni umukinya ari miyo umutuma vyose umbwira ati icyanse kizoba conanira n'uwundi mukinya Daniel Olmo aduha garanti yuko ariwe azova muri projet hakiri kare gusumba Lopez kandi wumve ngo apare ya experience kuko musomye myaka ndwi 7 ans Daniel Olmo 28 ans de Firmino Lopez 21 6 ans et 26 ans 26 ans 21 ans kuri Daniel Olmo nukuvuga ngo Olmo afite merci afite 26 ekare ya 5 ans nukuvuga ngo apare experience nta kindi kintu na kimwe mu kibuga Daniel Olmo afise Lopez adafise wanashaka sans dobi uyu musore ni mwiza gusoma Daniel Olmo na kibanza ariko muri football statistiquement experience compte statistiquement experience n'ibindi bigiye bitandukanye nta kintu na kimwe cyotuma Firmino Lopez agwana umwanya na Olmo naco nicyo dukora kugira muri buno buryo erega equipe none gutunga abakinyi beza benshi ntibikunda birakunda ariko reka tugaruke ku kintu randi example y'umugabo bita Thiago Alcantara none Alcantara yaguma kwa Barcelona uyu mwanya wo kugombora nk'uyu Firmino Lopez abwanye ari kuronka Thiago vyari bigoye bro vyari bigoye ko ufata equipe ya gusumaginira gukuramo Andres Iniesta cyangwa Xavi Hernandez cyangwa Sergio Busquets ariko ino musi neza ya kariyeri yiwe yamupermeta kubahana kino umwanya wose erega Lopez aho bitaniye n'ivya Thiago Alcantara Lopez ari capable kugwanira umwanya na Pedri kana umutwara wanashaka aho umutwara ryari mugabo vyari bigoye ko Pedri nawe azokwisanga ejo yasubiye kugwana na Olmo ko Olmo azokwisanga kugwanira na Rafinha ko Rafinha ugwanire n'uwundi ariko rabo buryo uyu musore yogwanira mu mwanya n'abamutwaye ikibanza ucusubiza ubwenge inyuma yibuke Thiago Alcantara ari kugwanira umwanya na Xavi cyangwa na Busquets vyari bigoye arageze uno mwana kuneza kariyeri uyu bizorangira sose kwa Barcelona atari ko bamwanga cyangwa atari ko nawe yanga Barcelona muga kuneza kariyeri yiwe nuko kuri Firmino Lopez amaze kuba agira imvune hariya muri Fulham